Ndasubire kuba kazi mwe Barundi namwe Barundi kazi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumurisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe babanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumurisha ko yanyu imwe rudende ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo muri iri joro. Namakuru rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Gitega inama y'ikibirira ko iratanguye itangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye. N'inama rero ifatiwemo ingingo zitandukanye ndetse na cane ziteye indongozi ubwoba ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Mw'iri joro rero Igitega ibintu bihinduye isura. Mu nama rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yararongoye habashwe ingingo z'agacamutwe turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Muyandi makuru kandi turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi ibijanye no gutigira mu Burundi ngo navyo byo bigiye ngo gukorwa hisunzwe amategeko bikozwe ngo n'ikigo kibijejwe. Fabrice Niragira umuyobozi mukuru w'ishira hamwe Rona mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku muhingamo kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kwerekana impinduka ngo zigiye kuba muri iryo shira hamwe yabisiguye nyene. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido tubashikirize uko ibintu vyoba bihagaze. Turaza kunyarukira rero no mu yandi makuru ariko aravugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Turavye rero kubiriko biravugwa n'ubundi mu Burundi, mutamukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriye rero ingabire igizwe n'intebe y'ikigo c'umwami Salman co muri Arabia Saudite. Mutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yarahaye umubonano umugwi wabaserukiye ikigo c'umwami Salman co muri Arabia Saudite gisanzwe gikorera kubijanye no kwitaho kubaho neza kwa kiremwa muntu. Uwo mugwi kandi ukaba wari urongowe n'userukira ico kigo mu Burundi Ahmed Okeshi. Abo bashitsi rero bakaba bari bibangikanyije utuganuke dutandukanye harimwo ifungurwa zisanzwe ziherezwa cane mu kigo cane nabo mw'idini rya Islamu cane mu kigo mu gihe cabo ci Ramazani. Mutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yarakengurukiye abo bashitsi ivyo ngo bayaze hamwe n'utwo tuganuka nyene ngo dukomeza ubucuti hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cabo. Ico mwomenya nuko ico igice ciyo ngabire caciye gihabwa abo mw'idini ya Islamu kugira ngo kibafashe kwitegurira neza igihe cabo ci Ramazani. Mu makuru rero ariko aravugwa mu Burundi, Gitega inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2026 ruhuma 2025 ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Ikaba rero yari irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ikaba rero yize integuro z'amategeko 12 n'utuntu ndetse n'utundi. Ico mwomenya nuko muri izo nteguro harimwo integuro y'ibwirizwa rijanye no gushira ahabona ibiharuro vyifata kibanza vyavuye muri rusasuma y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi yo mu mwaka w'ibihumbi 2024 umugambi wa leta wo kurangura imigambi izozanira inyungu igihugu kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2028. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amategeko hamwe ndetse n'icegeranyo c'amafaranga yakoreshejwe na leta mu mwaka wa 2023 ndetse na 2024.
Tubandanije rero amakuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi ibijanye no gutigira mu Burundi ngo byo babigiye gukorwa hisunzwe amategeko bikazokorwa ndetse bikozwe n'ikigo kibijejwe ngaha mu Burundi. Fabrice Niragire umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Rona mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ku muhingamo kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kwerekana impinduka zigiye kuba muri iryo shirahamwe yasiguye agira ati ibijanye no gutigira mu Burundi bigiye gukorwa hisunzwe amategeko hama n'ikigega c'igihugu gishikirwe biterere mwihangira igihugu gifise. Uyu muyobozi mukuru yamenyesheje kandi ko ishirahamwe Rona ryahora rikora mu kudandaza amatike kubakina inkino za tombora. Avuga ko Rona igiye kuba ikigo gikurikirana amashirahamwe yose akinisha tombora. Amashirahamwe yadondoye harimo Agence de la Régulation des Jeux de Hazard ndetse na beti n'ayandi mashirahamwe akora urwo rudandazwa, aho atanga akarero nko muri beti ngo ubu baramenya abantu batigiye uko bangana ku munsi ngo ku munsi bakanamenya ndetse n'amafaranga yinjiye mu kigega c'u Burundi. Uruhara mw'iterambere ry'igihugu biciye muri Rona ngo n'intangere, aho yamenyesheje kandi ko bagiye gufasha amashuri amwe namwe mu kuyaronsa intebe ya Ecofo Bubanza, Ecofo Kinama, Ecofo Mutakura ndetse na Ecofo Winterekwa. Yabisiguye agira ati kuva imbere y'igenekerezo rya 31 Ntwarante 2025 ayo mashure yose azoba yarose intebe. Barundi rero namwe barundi kazi twari turi kumwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imurishwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dusoreza amakuru yacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma yuko rero umugwi witwaje urwanisho M23 kuri uyu munsi wazindukiye mu migwano n'umugwi n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'umugwi witwaje urwanisho harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo wise Wazalendo ndetse n'umugwi wa FDLR. N'urugamba rwazindutse kuri uwo wa gatatu igenekerezo rya 26 Ruhuma 2025 mu gitondo. Amakuru twahawe n'amasoko yacu ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aducikiriza ko mu ngwano zabahuje umugwi witwaje urwanisho M23 waje gukubita mate cyangwa se waje guha isomo rikomeye igisoda ca leta ya Kongo FARDC. Usa kurundi ruhande bivuga ko ingabo z'u Burundi ngo zaje kuhagoboka zishigikira igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, maze baca basubiza inyuma uyu mugwi witwaje urwanisho M23. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Laurence Kanyuka yashikirije mu ntahe yaduhaye yatubariye ko umugwi witwaje urwanisho M23 wazindutse mu ngwano ndetse ngaho waje kurasa abasoda batatu ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baca bahasiga ubuzima ndetse n'umwe wo ku ruhande rwa FDNB mu ngabo z'u Burundi. Kuva rero mu mpera z'umwaka wa 2021 umugwi witwaje urwanisho wa M23 wakwadukana ingwano uramaze gufata ibice bitari bikeyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cyane aho twobaha akarorero nko muri Igoma. Ikibuga c'indege ca Goma acaramaze gufatwa kuri ubugicungerwa n'umugwi witwaje urwanisho M23. Si wonyene kuko n'ikibuga c'indege ca Kavumu naco kiri mu minwe y'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Sivyo byonyene rero kuko n'intara ya Bukavu kuri ubu iri mu minwe y'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Kuva rero ingwano zakongera kwaduka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zitangujwe n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Uyu rero akaba ari umugwi uharanira agateka ak'abanyagihugu b'abakongomani na cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda.
umugwi witwaje ibigwanisho M23 rero usigura ko uzobandanya uharanira agateka k'abanyagihugu b'abakongomani na cane cane ngo ibyo kubandanya babagira impunzi baramaze kubirambirwa. Uhagarariye rero umugwi wa M23 Colonel Nanga asigura ko bazokora igishoboka cyose bagaharanira agateka k'abanyagihugu b'abakongomani na cane cane bagakura ko ico gukomeza kubagira impunzi. Reka rero ndabashimire mwe babanyi twabanaga amakuru y'ibiganiro twabashikirizaga mw'iri joro. Reka dusozerere amakuru yacu yo mw'iri joro ngaha, turaza gusubira mu gatondo mu gihe amasoko yacu araza kuba dushikirije amakuru aza kuba arimo aravugwa kuri ayo masaha. Niteka rero n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mabanye mukurikira amakuru y'ibiganiro tubashikiriza ku murisho yanyu mukunda cyane iya Isange TV. Turaza gusubira mu gatondo makuru araza kubagezweko.